Kuri uyu munsi twahariye Nuit de Conte ncira umugani, tuza kurabira hamwe umugani w'inkuba n'inyange. Inkuba tuza kurabira hamwe ukuntu inkuba yivye icumu ry'inyange n'ukuntu inyange yabigenjeje kugira ngo igarukane icumu ryayo. Umunsi umwe imyonga yose yaragadutse, ibikoko byo kwisi birabura amazi. Niho byafata ingingo yo kuvuga ati bigira inama bivuga biti tuje hamwe tuvugane turondere ukuntu twozozana amazi. Igikoko kizogarukana amazi kwisi nico kizoca kiba umwami wacu. Nuko byose birumvikana, bica bigenda ahahora umwonga, biragenda byose bitangura kudoda, bidoda iminwa yabyo kugira ngo birondere amazi. Niyo hatangura ifundi ivuga iti ndodagure ndode ku rutare tare ku rutare ninaronka amazi y'urutare nzoba ndi umwami. Ndodore umunwa ukagoba ariko amazi ntiyaza. Inyamanza nayo iraza iti ndodagure ndode ku rutare tare ku rutare ninaronka amazi y'urutare nzoba ndi umwami. Ndodore ntihaza nima. Haza umununu ugira gatatu nawe uvuga uti ndodagure ndode ku rutare tare ku rutare ninaronka amazi y'urutare nzoba ndi umwami. Ndodore hakabura nima. Haraheza haza inyamanza iragaruka ubugira kane, iriyongeza ivuga ati ndodagure ndodore ku rutare tare ku rutare ninaronka amazi y'urutare nzoba ndi umwami. Ndodore ntihaza nima. Haraheza haza inyange nayo ivuga iti ndodagure ndode ku rutare tare ku rutare ninaronka amazi y'urutare nzoba mbaye umwami. Ndode hakaza ibyondo bisise. Irabandanya ivuga iti ndodagure ndode ku rutare tare ku rutare ninaronka amazi y'urutare nzoheza mbe umwami. Ndode hakaza ibyondo bivanze n'utuzi. Ibindi bikoko ngo bibone ivyo biraheza byiruka epfo gutegera amazi kubera ko byari binyotewe cyane. Ya nyange ibone ivyo irarushirizaho mu kubyina ivuga iti ndodagure ndode ku rutare tare ku rutare ninaronka amazi y'urutare nzoba mbaye umwami. Ndode wa mwonga urasesa amazi, udukoko duto duto natwo dutwagwa n'isegenya. Ibikoko bisigaye biranywa ngo bihage. Ya nyange iraheza iba umwami wabyo, irabirongora navyo birayikurikira ngo ishike ku gasozi karekare hejuru. Ya nyange irararama iranega n'icumu ryayo. Bya bikoko nabyo biraheza birayihagatira n'amacumu yabyo byayaneze. Bugingo abasabyi n'abatoni bariko barigina umwami mushasha yarahejeje kuboneka, yarahejeje no kubatabara ikigoyi cy'inyota. Haza inkuba iraravya ngo fye, iraheza ihitana rya cumu rya ya nyange iraritwara. Ya nyange nayo iti ndabigenze gute? Iraheza igitangurirwa kivuga kiti kiyishura kiti ndazi kujisha. Kiraheza kiradondagura utugozi no mwijuru ngo ba. Ya nyamanza itumwa mwijuru ijanye n'isazi, iragenda iradondagira gushika no kwijuru. Gushike mwijuru ivuga iti
nkuba zana icumu rya nyange. Nyange ntaribwa n'abakezi, n'umwami w'inyoni. Hanyuma inkuba iti icumu rirahari, niwarimenya uzoheza uritware jo. Inkuba rero aho hose ntiyategera impamvu ivyo bikoko vyayiteye mu ijuru bije kurondera icumu ry'inyange. Niho rero ya sazi yavyumva iri mu mukingo, buca iza kubwira ya nyamanza iti niwaramuka ubonye ngiye ku icumu nzohagararako, uzoce ushingura iryo cumu rizoba ari ryo nyene urijane. Kubera ko inkuba yafashe icumu rya ya nyange irishira mu macumu menshi kugira ngo ntuzorimenye uheze utahe atacu utwaye. Niho bwaca ya nyamanza barayihamagara bayishira mu cumba kirimwo amacumu menshi. Nkuko rero vyari vyumvikanye na ya sazi iragenda irahagarara kwa rya cumu. Inyamanza nayo baraheza barayibaza iti ikigenza, ivuga ko ije gutora icumu ry'inyange yibwe n'inkuba. Inyamanza rero niho bayibwira ngo irondere iryo cumu, hama niyaritora iheze iritware irijane. Rero kubera ko bari bumvikanye n'isazi, inyamanza yaciye iraba icumu ryagiye kw'isazi, iraheza iraritora irarijana irishikiriza ya nyange. Sije nohahera hohera iyo nkuba yashatse kwiba inyange. Murakoze. Umuco kandi uwo mugani nje kubwanje mbona muri kino gihe twigisha kwirinda ubusuma, kwirinda gukorakora. Abafise ubuntu bw'uboko baguma bakorakora ibintu babihebe. Ndangije avuga ati umuco tumukomere amashi. Umuco nta wundi yoba yagizemo icigwa imbere yuko umutumire wacu aza kutubwira neza idonido y'icigwa. Umuco kandi kigwa nakoyemo nuko urumva ko inyamanza za mbere zagiye zadodagura ariko iminwe iragoba ziraruha, ariko ya nyange yoyo yagiye irakubita iraruha ariko irabandanya. Ikibuga kirimo nuko rero mu bintu byose umuntu aba arimwo atavyo kuvuga ati ndacise intege tete ndarusha, naho uruha bandanya urashika. Umuco turafise abakinyi benshi muri uyu mugani, bamwe byose nivyo bari bajejwe. Turumva ko rero yuko hariho ibikoko bimwe byakoze, hama birabona yuko atarahavyo birananirwa, biravuga ati reka dute twomoke tubisize abashoboye. Ico mugani nyigisha je ndakunze mu bintu byinshi by'amakompetisiyo kanaka. Haragera igihe nyene usanga wakoze kompetisiyo nyene ukabona kweri mu Kirundi kizavuga ngo kwiranda, ukabona neza ko atawuzoshika, mugabo ukibagira neza yuko nabajya muko murahiganwa atabyinshi bo bagusumvye, kandi utamenya na kritere izo bazokwibazisunga kugira ngo barabe ababishoboye. Rero kenshi cyama gituma abantu tutamenya kenshi ubwa mbere bwobwo dusanga twisuzugwe tukavuga ati ibi bintu twakoze ntabwo ari byo, reka tugarukirize ngaha, cyangwa se ibi bintu biraturuhisha ntabyo twoshobora. Ariko abakera bari amaze ngo ikiri kure. Twumvise yuko inyamanza yarananiwe ubwa mbere, yavuga ati oya naho naniwe burya reka ngaruke, n'ubundi irananirwa ati rero nyamare ko byanse ngaha sinobura ico mfasha, ati je nzogenda guhabuza icumu ry'abandi. Mwumvise ukuntu byagenze, yahitanye isazi. Kandi ushobora gusanga no mu byatumye batuma iyo nyamanza mu ijuru nuko bari babonye yuko ubwa mbere byanse, irasubira garuka biranka, muga bibandanye ifise ikizere. Rero murumva yuko iyo byansaha bikunda handi. Hari ikintu bakunda kuvuga ko mbe bavuga ngo gutabaruka, sibyo? Gutabaruka murumva ko
iyo umuntu atabarutse aba yatsinze urugamba. Inyamanza byarase gitsinda urugamba wo kuzana amazi, mugabo yaratsinze urugamba wo guhabuza icumu ry'umwami. Murumva ikuntu inkuba yaje kuvogera abatoni n'abandi bantu bariko baranezerwa bavuga ati Imana ishimwe iradutabaye yaduhaye umwami mushasha yadufashije yadukuye mu nyota yatuzaniye amazi. Rero bariko barabyina abanyene batamba. Mwumvise icyaciye gikurikira, inkuba yaciye yankiriza ihita itwara icumu ry'ubwami. Musanzwe muzi yuko iyo atacumu umwami afise canke muhora mubibona n'abakuru b'ibihugu, iyo adafise ijya nkoni y'ukuyobora, adafise inkoni y'ukuyobora ntiyitwa umukuru w'igihugu. Rero n'umwami adafise iryo cumu ntabakira umwami. Murumva yuko iyo nkuba yari yaje kugerageza uburyo bwose yotandukanya umwami ntabeho, ibikoko bikaba bidafise babo ubigaba. Rero ariko murumvise muca mwumva kenshi iyo umwami canke umukuru w'igihugu atwara neza, iyo afise abatwara neza bamuyoboka, abakunda nabo bakamukunda, nta kibazo na kimwe agira ngo bareka kumufasha. Muca mwiyumvira yuko iyo byashika iyo nyanga ikaba yabyitwayemo nabi, ntibafashe neza mu kubarondera ayo mazi, canke no mu gihe ibarondereye ayo mazi gace bavuga ati ikatangura kubatwara bacinyitse. Ico kibazo cyari kishikije bakayitwara icumu ry'ubwami, mwumva ko itari kuronka ukundi irigaruza, nayo nyene ubwawe bwari kwa buheze ubwami bukabura iheranye. Rero umugani uratwigisha intwaro nziza, intwaro ibereye, aho umuntu mukuru n'umuntu mutoyi babana neza, ugasanga bunze ubumwe. Nakare bavuga ngo ari amahoro. Murakoze. Urahoga nzira y'inkiyego wiriwe wuzuriza abakunzi wari wambaye baye ntikera mu gitondo yego nzoza kukuraba wari wambaye baye runyenyeri nigwiza wari wambaye ntiwamusi duhura warubereye